Abantu benshi birakunda kubagora mu gutera intambwe ya mbere mu gusaba imbabazi mu gihe hariho ibintu baba batahurijeko n'umuntu kanaka, canke ugasanga mu gihe usanga yarababajwe canke banavuga ngo yarakoreye ikosa umuntu bikamugora kumva yuko yotangura kumusaba imbabazi nubwo we aba yarababajwe canke nubwo aba yarababaje mugenzi we. Ni jewe rero Ingabire y'Imana Honorine muri kumwe, akaba ari jewe ngomba ndabayagishe kuri débat ivuga ngo ni gute umuntu yotera intambwe ya mbere mu gusaba imbabazi. Ico ndagusaba rero ni igiki? Ni kugira commentaire, partage hamwe na subscribe kugira ngo uze urakurikirana ibikorwa bigenda bica ku mboneshakure yacu No Repentance No Heaven. Iki naco ntiwibagire kugira j'aime kugira ngo tugume tubona abariko baradukurikirana uko bagenda bangana canke abaribo. Nkuko nemeje kwivuga rero tugomba tuganire kuri sujet ivuga ngo ni gute umuntu yotera intambwe ya mbere mu gusaba imbabazi. Abantu benshi no munsi birabagora gutangura gusaba imbabazi. Abantu benshi no munsi birabagora kumva yuko jewe notangura gusaba imbabazi mugenzanje mu gihe hoba hari ikintu twapfuye canke mu gihe hoba hari ikintu tutahurijeko, bigatuma no munsi tweko turahuza mu buzima, bigatuma uno munsi tudahuza canke tutabonana. Aho umuntu ashobora kugera ku ntambwe yuko mugenzi wa mwumvise yumva amerewe nabi canke mugenzi wa mwumvise atabashaka kumva umuntu ariko aramuvuga canke atabashaka kumva ibintu vyiwe canke amonye aciye ku nzira kanaka ukagisanga ahinduye inzira du genre ugasanga ntibashobora guca mu nzira imwe, ntibashobora kwicarana, ntibashobora gusangira, ntibashobora kuvugana, nubwo bo kwicarana ntibovugana, nubwo onovuga ngo baba bahuriye ahantu kanaka ntibumva yuko novuga ngo bohuza canke numva yuko bovugana canke abantu bazinanye muramatsiko n'ingene baba bameze. Ni umuntu usanga muri kumwe ubu uramwisanzurako uramuvugisha atakintu na kimwe gihari mwamwe arapfuye, ariko abantu novuga ngo haba ari ibintu baba barapfuye usanga nubwo bohurira ahantu ntibashobora guhuza, nubwo bohurira ahantu ntibashobora kwicara hamwe ngo bayage baganire batere inkuru canke ugasanga n'abantu badashobora gukoranira ama service, ugasanga uripfuza ko kanaka yukorera ikintu muga kwera ko hari ikintu yoba yaragukoreye kibi cakubabaje catumye ubugenzi buhagarara, ukumva umenga iyo service ntayo womufasha igufasha, ugasanga uwo muntu hayicoye gukemurira mu buzima bwawe muga kwera ko hariho imigenderanire mutagifitaniye, ugasanga hari ibintu utariko uranyiturako, ugasanga kandi hariho ibintu biriko birapfa mu buzima bwa canke utariko uragerako kubera ko umuntu kanaka yari kubigushikanako ntiwamwizeye canke mwarapfuye ibintu kanaka canke hariho ibintu kanaka mwoba mwarapfuye. Ni gute rero umuntu muri we yumvise yuko akwiye gusaba imbabazi yobigenza? C'est vrai biragoye, c'est vrai ntivyoroshe, biragoye cane kumva yuko wotangura kuja gusaba imbabazi umuntu baca bibwira ngo amakosa ararutana canke baravuga ngo ivyo abantu bapfa birarutana, ngo je dupfuye umuntu kano gatoyi biroroshe ko nomusaba imbabazi, dupfuye ikintu n'umuntu biroroshe ko nomusaba imbabazi, ariko ntivyoroshe. Uno munsi abantu benshi turatinya gutangura gusaba imbabazi ngo yonsuzugura canke yomfata nkaho umenga ngiye hasi kuriwe canke yonsuzugura canke yomfata nabi, iti kakantu wakabonye wa muntu wamubonye aje kunsaba imbabazi bisigura yuko ari mu makosa nubwo noba ari je namukoreye inabi. Benshi baca bibwira ngo ni kubera akabona yuko hari ivyo namufashije mu buzima yifuza ko noba ndayimufasha canke ni kubera ko hari ico abashaka ko ndamufasha niyo mpamvu aje gusaba imbabazi. Abantu benshi bakunze kwibwira ibintu nk'ivyo, mugabo iyo umuntu agutumbereye aje kugusaba imbabazi nuko muri we aba yarambiwe canke ababona yuko bikenewe yuko musabana imbabazi, kubera ko burya kudahuza n'umuntu, kutavugana n'umuntu siyo solution nyayo, siyo novuga ngo siyo munezero umuntu aba akwiye kugira. Nyimba umuntu mwarabanye neza igihe kanaka, nyimba umuntu mwarashoboye kugiriranira ama service igihe kanaka, mwarashoboye kwicara hamwe mugatwenga, mwarashoboye kwicara hamwe mugasangira, mwarashoboye kugenderanira, mwarashoboye novuga ngo guhuza igihe kanaka, uno munsi mukaba mutariko murahuza canke mukaba mutariko muragiranira ama service, nibaza yuko ari ibintu bitaryoshe. Nubwo uba wumva umenga ni solution nziza wafashe, haragera igihe wumva umenga wa muntu uramukeneye mu buzima bwawe, haragera igihe wumva umenga wa muntu womwikorako, haragera igihe wumva umenga wa muntu nubwo twashwanye c'est vrai nta kintu nkeneye ko ankorera canke ndamukorera, ariko ndakeneye yuko
nomuvugisha, ndakeneye ko nomuramutsa nkamwaza ni gute umeze neza, ndazi ko ivyo bihe bikunze kugushikira. Rero ni vyiza ko dukwiye gusaba imbabazi tutarinze kuraba ngo nuko ndamusumba canke nuko ngo yonsuzugura canke nuko yogenda rivuga mu bagenzi canke mu bantu yuko namusavye imbabazi. Burya tukunze kumva umenga usavye imbabazi umuntu uba wisuzuguje, oya, ariko usavye imbabazi umuntu uba uruhutse mu mutima. Amahoro ya mbere abaho nuko wiruhura muri wewe, nubwo atokugirira imbabazi ariko ukumva umenga icari kikuremereye mu mutima uracikuyeko. Burya iyo umuntu afise icapfa na mugenzi wiwe bakaba ariho atarasabana imbabazi, nta mahoro wokwigera uronka, kubera ko ica mbere uca ubanza kwanza ukiraba kuri kote yiwawe, mbega ico twapfuye nije namubabaje? Iyo rero uri mu gihe wowe waramubabaje nta mahoro ushobora kuronka. Ariko abenshi dukunze kubona umenga yarambabaje, nta mpamvu yuko nomutangura. C'est vrai yarakubabaje, ariko ni vyiza ko nawe nyimba ukeneye kuruhuka mu mutima ugende umubwire jewe warambabaje, ariko numva umenga no kubabarira ni processus igoye cane, ariko ni vyiza ko twiga kugira ngo dushobore kwiruhura mu mitima yacu, kugira ngo dushobore kwiruhura mu buzima bwacu, kugira ngo dushobore kumva umenga muri twebwe turaruhutse, tutaravye ama circonstances bifata kugira ngo umuntu ashobore gusaba imbabazi, ariko wumve yuko usaba imbabazi kugira ngo uruhuke muri wewe, wumve yuko usaba imbabazi kugira ngo uronke novuga ngo des avantages mu gihe kanaka. No musi ushobora gusaba imbabazi mu gihe kanaka wa muntu ugasanga vyaramugoye, ati jewe ndumva yuko no kwihakonsilia n'urya muntu muga ndiko ndabura aho no bitangurira, kubera ko urya muntu c'est vrai hari ibintu twahuriza ko muga uko ndamubona uno musi amfitiye ishari, amfitiye inzigo, amfitiye urwanko ntovuga, amfitiye urwanko rutagira uko rungana, mugabo nubwo bimeze uko nyegere umubwira ati mugenzi c'est vrai ivyo twakoraniye ni bibi, canke ivyo nagukoreye ntivyari bishemeye, canke ivyo wankoreye ntivyari bishemeye, vyarambabaje, vyarankomerekeje, ariko sinifuza yuko twobandanya muri ubu buzima. Ndagomba kwiruhura muri jewe, ndagomba kumva yuko nduhutse muri jewe. Umusabe imbabazi, mutunganye, musabane imbabazi, uruhuke mu mutima. Nawe ashobora kuba yarabuze aho bihera, ariko umutumbereye ugatera intambwe ya mbere, bigatuma biba mu bintu bishobora kumva yo kwiyugurura, yo kwisanzura, kumva yuko hari ikintu aruhutse muri we mu mutima wiwe, akumva yuko akwiye kukwegera, kandi n'ubucuti nuvuga ngo bukongerekana, n'ubucuti bukagwira, aho bavuga ngo hari ibintu mwakoranira byaba vyarahagaze ariko bikongera kandi bikavyuka. Hari igihe ushobora kuba navuga ngo mwarakoranira ama service canke mwari muhuriye ku bintu bitandukanye, ariko muzi ugasanga hari ibintu bitariko biragenda neza, hari ibintu mutariko murashikako, hari ibintu mutariko murakora, bigatuma uno munsi harabaye gusubira inyuma k'umuntu umwe wese. Kuri mwebwe mwashoboye gukoranira amakosa, kuri mwebwe mwashoboye gutandukana kubera ko hari ikintu mwapfuye, ariko iyo musubije hamwe birafasha cane, biratuma vya bintu mutagezeko musubira kubigera, biratuma urukundo rugwira, rongera kugaruka, kandi bigatuma mugera kuri vya bintu mwari mwifuza kugerako, kandi bigatuma ikindi naco muhuza, mukumva yuko muhuje, mukumva yuko hari ibintu mukwiye gusangira, mukumva yuko hari ibintu mukwiye gukoranira kubera ko mwasabanye imbabazi. Nkuko reko ndavuga rero uno munsi umuntu birashobora kumugora akumva umenga arasuzuguwe mu gihe agiye gusaba imbabazi, ariko nta gasuzuguro karimwo, kandi kiri naco nta kubona kako umenga hariho navuga ngo akagaye kaca kakujako koba karimwo, oya, ariko ni vyiza uba wiruhuye muri wewe, hariho imiryango uba wiyugururiye y'amahoro, hariho ibintu uba buhutse muri wewe, hariho ibintu uba ugomvye gushikako, hariho ibintu utoshitseko uca ushikako, ugasanga hari ibintu utipermeta kumva yuko woshikako kubera kubwoba bwo kumva umenga naka naramubabaje, ndifuza kumusaba imbabazi mbwa vyaranse ko nomusaba imbabazi, canke naka yarambabaje, rero hari ibintu utari uribonamwo kubera ko ntarasaba imbabazi, canke ndifuza yuko kwisuganya, ndifuza yuko twosabana imbabazi, ndifuza yuko twotunganya, mugabo ugasanga kubera ko ubwo bwo kumva umenga sindasaba imbabazi canke ntituratunganya, ugasanga hari ibintu utari kuragira, ugasanga hari ibintu urashikako, canke hari ibintu wifuza kubona woshikako, ariko kubera ko hariho novuga ngo amabaya canke ko kudasaba imbabazi canke ko tumva umenga nturareconcilia n'umuntu, bigatuma wumva umenga ntawoshika canke nta kintu wopfa ukoze, canke ugasanga aho hantu wifuza gushika nturi kurahashika neza kubera ko utarasaba imbabazi canke utaritunganya n'uwo muntu mutaravugana ngo muhuze musabane imbabazi. Ikindi naco uno musi umuntu ashobora kumva umenga ntiyosaba imbabazi umuntu, co navuga ngo ubwibone, kumva umenga ati urya muntu namusubiza amafaranga, c'est vrai
naramubabaje mugabo kubera ko ndamusumvye icubahiro, kubera ko ndamusumvye amafaranga, kubera ko ndamusumvya kumenyekana, kubera ko mfise ico ndamusumvya, sinomusaba imbabazi, nta kamaro. Nubwo nomusaba imbabazi yoca abona umenga aransuzuguye, kwa kuntu ubona umenga urasuzuguwe bivanye n'icubahiro ufise, bivanye n'amafaranga menshi ufise peut-être, bivanye n'ingene abantu bakuzi, urya muntu tumuzi ameze neza, mugabo ugasanga apparence, abantu bakoze bavuga ngo apparence irahenda. Uko umuntu ushobora kuba umubona siko aba ameze indani muri we. Ugasanga ukuntu abantu bakuzi neza muri societe, urazwi neza mu kibano, urazwi neza ku kazi, urazwi neza, mugabo ugasanga muri wewe hariho ukuntu umeze, ukorera amakosa abandi canke umuntu wababaje, kumva umenga ko uko kuntu nzwi neza, uko kuntu abantu banzi, sinokubahuka kuja gusaba imbabazi urya muntu. Abantu bava bavuga ngo bwa wundi wa muntu yarameze kurya, bwa wundi nawe yarameze kurya, hariho ibintu akora kanaka. Ivyo bintu biriko biratuma udasaba imbabazi mugenzi wawe canke utifuza gutera intambwe ya mbere kugira ngo ushobore gusaba imbabazi mugenzi wawe. Ikindi naco kugira ubwoba, kumva yuko sinomusaba imbabazi urya muntu, c'est vrai naramukoreye ikosa canke hari ico namukoreye kibi, ariko ninaja kumusaba imbabazi mbega bizoca bimera gute? Mbega nawe ntazohava agaruka mu kwivanja ankorere ibintu bibi gusumba nk'ivyo namukoreye, bigatuma uno musi utariko urasaba imbabazi umuntu, canke bigatuma uno musi utariko uratera intambwe kugira ngo ushobore kwireconcilier n'umuntu, kugira ngo ushobore kumva yuko wotunganye n'umuntu kanaka ku bintu muba mwarapfuye, canke ku bintu mwoba mwaragiraniye nabi, canke ugasanga ni ibintu waramukoreye bitameze neza, canke yagukoreye bitameze neza wewe, bigatuma utumva ko wotera intambwe ya mbere kumusaba imbabazi, canke ku bantu bababajwe, canke ku bantu bakorewe nabi, ukumva umenga ati jewe urya muntu sinomutumbera, sinotera intambwe ya mbere ngo ngende kumusaba imbabazi bivanye n'ibintu kanaka peut-être umubonako, canke bivanye n'ibintu kanaka ushobora kuba umuziko, nk'ukuntu ashobora kuba gusumvya icubahiro, ati mbega je nomutumbera gute, mbega jewe notuma saba imbabazi bigenze gute, ejo ndiko ndamusaba imbabazi, ejo naho nzovyumva mu bandi bantu, turazi kanaka yaraje kunsaba imbabazi, vya bintu vyagenze uku, yarabonye yuko yakoze amakosa, bigatuma uno munsi uriko urumva ugize ubwoba bwo gutangura gusaba imbabazi. Ikindi naco gishobora gutuma umuntu adatera intambwe ngo asabe imbabazi, nuko usanga ariko arafata minenegwe ikosa ryahabaye. Uno munsi ugasanga umuntu ariko aribwira ati karya gakosa sako notangura kuja kumusaba imbabazi, je mbona umenga ibintu bisanzwe, ariko ugasanga uwo wabikoreye yarakomeretse, ugasanga uwo wabikoreye yarababaye gusumvya, ariko kubona ko umenga agakosa wakoze ni gato, canke ko nakumenga uriko uraminimiza ikosa canke ivyo wamukoreye canke ivyo mwapfuye, ngo burya nubwo twapfuye karya kantu je mbona ataco gatwaye, je mbona ataco gatwaye, ugasanga nubwo ko bari gato karatumye urwanko rugwira, karatumye mwankana, karatumye uno musi mudashobora gukoranira ama service, karatumye uno musi mudashobora kwegerana ngo muganire nkuko mwaganira, karatumye uno musi mudashobora kugiriranira imigenderanire. Ejo umuntu yakuvuga neza, ngo ugasanga uno musi umuntu yakakuvuga nabi mu bantu kubera ko ibintu mwapfuye. Rero si vyiza ko tuminimiza ikosa, canke si vyiza ko dufata minenegwe ivyo twapfuye, bigatuma uno musi turiko turabazanya, bigatuma uno musi turiko turagwiza urwanko muri twebwe. Rero ni vyiza yuko dusabana imbabazi, ni vyiza yuko utera intambwe gusaba imbabazi, utaravye ngo karya gakosa ni gatoyi, utaravye ngo birya twapfuye ngo ntaho vyoshika, canke ngo ntaho yobishikana, canke ngo je mbona umenga nibisanzwe azombabarira, canke ngo azobimenyera ngo je nikomeze. Ariko twige kumva yuko dukwiye gutera intambwe, ubonye ihinduka kuri mugenzi wawe bivuye ku bintu mwapfuye, mwegere. Burya jewe numva no gusaba imbabazi bivanye n'ingene mbona umengo uno musi imigenderanire ntimeze neza, numva no gusaba imbabazi. Ushobora kuba umusumvya icubahiro, ushobora kuba ufise peut-être amafaranga kumusumvya, ukumva umenga ntiwomusaba imbabazi, ariko mwegere. C'est vrai ndagusumvya icubahiro, c'est vrai ndi umushefu wawe, c'est vrai ndagutwara, c'est vrai ndagutegeka, ariko numva umenga no gusaba imbabazi bivuye ku kantu nagukoreye, bivuye ku vyo twapfuye, hanyuma imigenderanire igende neza. Icizere cyo gutera intambwe ya mbere ukumva wosaba imbabazi umugenzi wa canke umuntu mwagiraniye nabi, nuko uruhuka mu mutima, nubwo umenga birasuzuguritse, uraruhuka mu mutima. Ikindi naco uraronka amahoro utigeze kuronka, ikindi naco uraronka umunezero, ikindi naco uba wibohoye imigozi yari igufashe. Kubera ko uba wibohoye imigozi iba yari igufashe canke yari ikuboshe, nuko irya mbere si muba mwarapfuye ikintu n'umugenzi wawe, par exemple ugasanga n'umuntu wo mu muryango mwapfuye ikintu no musi mutakivugana neza, ica mbere biratuma utisanzura, utaja kumuraba, biratuma hariho abandi bantu bakubona nabi, kubera ko umugiriye nabi aragenda akavyiganira abandi, abo avyiganiye nabo
bagufata nabi, bakubona nabi, baguha image itameze neza. Mu gihe rero ugiye kumusaba imbabazi uba wibohoye kandi uba ubohoye imigenderanire yawe n'abo bantu. Abo bantu basigara bakubona kuri umuntu mwiza canke c'est vrai abantu twese turagwa mu makosa, basigara kandi bakubona yuko wahindutse. Ikindi ciza nuko uba uronse experience mu buzima. Ikintu dukwiye kumenya nk'abantu nuko twese dukora amakosa. Nta muntu numwe abaho adakora ikosa, nta muntu numwe uno munsi ariho atakosa yakoze. Banza kwanza umye ati c'est vrai narakoze ikosa, hanyuma usaba imbabazi. Hanyuma ikindi naco nko ndavuga nk'iciza, biratuma ugira experience ukumva yuko c'est vrai naraguye mu makosa, c'est vrai hariho ibintu nakoze mu buzima bitameze neza, bigatuma utira attention no muri kazoza, canke bigatuma utira attention ku bagenzi bawe, ku nshuti zawe, ukumva umenga uvuga ati c'est vrai bamwe narababaje, canke abagenzi banje narababaje bamwe sinifuza ko naba nzobandanya ndababaza, canke sinifuza yuko nobandanya mfise ivyo mpfa n'abagenzi banje, ariko ndagomba kuba amahoro nabo, aho n'abankikuje, ndagomba kuba amahoro n'abagenzi banje, ndagomba kuba amahoro nabo dukorana, nabo dusengana, nabo tubana, nabo twirigwana, bigatuma uronka amahoro muri wowe, bigatuma kandi ikindi naco uronka igikundiro ku bagenzi bawe canke ku nshuti zawe. Ikindi naco biratuma ubucuti bugwira kuri uwo mwagiraniye nabi no kuri wewe, bigatuma ubucuti bugwira kandi ikindi naco bigatuma habaho amalimite, ukamenya ngo urya naramubabaje habaye iki. Rero sinifuza ko vyosubira kugaruka, reka menye ngo turabagenzi ariko hariho uburimbikana kankwiye kugira kuri jewe no kuri we. Ikindi naco biratuma utanga impanuro ku bantu uno munsi batariko bariga kubabariranira, kandi ikindi naco ugasanga biratuma wumva yuko wohanura abandi canke wobwira abandi vyagushikiye bagahinduka, wobwira abandi batifuza kumva yuko bosaba imbabazi, bumva umenga gusaba imbabazi birasuzuguritse, umenga nakagaye, bakumva nabo yuko bakwiye gusaba imbabazi, bakwiye gusaba imbabazi bakagiriranira neza n'abantu boba barabakoreye ikibi canke n'abantu boba barabanye nabi. Numva araho norangiriza, ariko mu kurangiza nagomba abasabe mugire ico mutahuye, hanyuma ikiyago c'uno munsi kirangiriye ngaha, ariko no gusaba yuko wogira ico utahuye canke ico ukuyemwo. Umenye yuko gutera intambwe ya mbere mu gusaba imbabazi biratuma uruhuka, biratuma wibohora muri wewe, bigatuma kandi n'umuntu usavye imbabazi ahinduka canke akubona nk'undi muntu anakuvuga neza mu bandi. C'est vrai akavuga yuko urya muntu twaba twarakoraniye nabi canke yarangiriye nabi, mugabo mu nyuma yarahindutse aba umuntu mwiza, aragaruka ansaba imbabazi, kandi naco biratuma umererwa neza, biratuma ugira igikundiro mu bawe, bigatuma kandi ugira igikundiro mu bantu muba muri kumwe. Numva rero norangiriza ngaha, ariko kandi numva kandi no basaba gukomeza mukurikirana ibikorwa bigenda bica ku Mboneshakure atakwihana nta juru, kandi mugire subscribe kugira ngo muzogume mubironka vyoroshe. Mwarahezagiwe.